ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Reka tubaze dushimire uhoraho Allah amahoro n'imigisha byiruke kwa soje kuma n'abahanuzi nawe sundi ni igitegerezo cy'umwarimu mwiza intumwa nziza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe n'abasangira ngendo bibo n'abayisilamu bose tuzomukurikirana umunsi mperuka dusaba uhoraho Allah kadushira muri abo nabo amin amin. Twongera dusaba uhoraho Allah ahe gutahura abavandimwe bacu b'Abakristo bataraza bamenye Imana bakwiye gusengera yogeze uno munsi gushika icyubahiro cy'Imana bagiha umuntu kandi uwo muntu akatubwira ko yanapfuye ugiye Imana inapfa abo nabo dusaba uhoraho Allah azabayobore nibaze baheze mu buzima bwabo bwa nyuma bakiri muri ubwo buzimire Allahu amin amen. Ikigo cy'uno munsi kiravuga kiti Pasika Abakristo buno munsi bahimbaza ntayibaho ni n'ikinyoma y'ukuri kuko ni ikinyoma kubera ko ari ikinyoma mwarimo kweli. Abakristo buno munsi bagiye kuvamira ibintu by'abandi kabisa bagenda binjira mu bintu bitabaraba kweli baze babyita gwabo mbere mu kubyinjiramo babyinjiramo nabi banabipanga nabi kweli. N'ibyo bakora kuri uwo munsi ntabwo bihuye n'ibyo bahawe Pasika bahimbaza bakora eka ari nacyo tuba tuvuga tuti Pasika tubona bahimbaza uno munsi si y'ukuri n'iyikinyoma. Reka tubivuge tubyisunge dusomye ibitabo byanditse kweli. twese twanditse ibitabo twasanze bihari kabisa. Reka twisunge Bibiliya ibanze dusobanurire mbega Pasika ni iki musobanuro w'amajambo ya Bibiliya Pasika bisigura iki? Pasika ego mu Giheburayo ni Pesach. Mu Kigiriki ni Pasika. Yatangujwe ku mugoroba w'imbere yuko Abisirayeli bava mu Misiri. Ikibazo abakristo uno munsi hano mu Burundi wacu mwaragiye mu Misiri kugira ngo tubone Pasika ko atanguriye kuri mwebwe. Pasika yibukiriza ukurokogwa kw'Abisirayeli bakuwe mu Misiri. Ikibazo abakristo uno munsi bahimbaza Pasika yabo baba bariko barahimbaza umunsi bakuwe mu Misiri cyangwa bahimbaza indi Pasika y'ikigirwamana y'ikinyoma aho turaza kubigirako kweli. Reka turabe Pasika yahimbazwa n'abanyeneyo kuko abanyeneyo bo bari bifitiye Pasika originale bahawe n'iki n'Imana. Reka turabe na Pasika Imana yari yarabahaye niba Pasika abakristo uno munsi bahimbaza iyi bahimbaza ni y'ukuri cyangwa ni y'ikinyoma cyangwa y'ukuri yari Imana yayihaye bo bari banyeneyo. Reka turabe muri Bibiliya
kuva 12 wa mbere. sawa kabisa. Ehe. Urahabarira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa. Urahabarira Mose mu gihugu cya Egiputa. Ati uku kwezi Ehe. kuzobabera imfura y'amezi. Kuzobabera imfura y'amezi. Kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Ku munsi ugira 10 w'uku kwezi. Ku munsi ugira 10 w'uko kwezi. Umuntu wese yiyabira umwagazi w'intama uko amazu yabase angana. Bagenda mu mazu yabase barondera imyagazi batangure kurondera mu mpene no mu ntama imyagazi. Umwagazi umwe mu nzu yose. Umwagazi umwe mu nzu yose. Kandi iyo nzu niyo bimwe nk'ewa batomara uwo mwagazi. Iyo nzu nibabara tuwo mwagazi nitwawubaga tuza kuwuheza. Uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye. Uwo muntu ngo azokihamagara umubanyi wiwe amubwira tuko dusangire n'abazi mbere bawusangire. Uko igitigiri cy'abantu kiri. Kandi uko igitigiri cy'abantu uko igiza cy'umuntu wese kiri aba ariko muzoharura igitigiri cy'abakwiye kuwusangira. Yego. Umwagazi wanyu utagira agasembwa. Ati uwo mwagazi muzotora uzoba ari umwagazi utagira agasembwa. Wisuguro utarengeje umwaka. Muze muwukure mu ntama canke mu mpene. Uwo mwagazi muzowukura mu ntama canke mu mpene. Muze muwororereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Muze muwororereze umunsi ugira 14 w'uko kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli babandi bari mu baba mu bibazo. Babandi Imana ya Pasika b'Abisirayeli nyene komeza. Baze bakerera imyagazi yabo ku mugoroba. Iyo myagazi kandi Imana ikibana n'amategeko. Ati iyo myagazi muzohora muyikerera ku mugoroba. Barire ku maraso bayasige ku bishima ryango. Baca batura amaraso baza barayashinga ku bishima ryango. Ku bishima ryango vyo mino hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemo. Barya inyama zawo muri iryo joro nyene. Baca ngo barya inyama zawo muri iryo joro nyene. Zitaze. Kandi izo nyama bazirya zitaze. Bazikoze imitsima itambiwe. Izo nyama zigaca zikozwa n'imitsima itambiwe. N'imboga zirura. Kandi baca bazikoza n'imboga zirura. Bacari gihano. Nimuze muzirye mbisi cyane zitetse. Ngo nimuzona zirya mbisi ngo canke zitetse. Shiti zitaze. Kiretse gusa ko bazozirya uko babanje kuzitara. Hamwe n'umutwe wawo. N'umutwe n'ibinono. Bajyana n'ibinono. N'ivyo munda. Bajyana n'ivyo munda. Nimuze mugire icyo musiga ngo kirare. Kandi itegeko ryatanzwe n'Imana bategezwa kuburya ntihagire na kimwe kigira gute kirara. Arabaza uno munsi kuzana izaraye ngo zimara iminsi 3. Hagize ikiraye mugiturire. Uko abariko muzozirya. Uko ngo abariko muzohora muzirya. Muze muzirye mukenyeye. Kandi mukuzirya Imana ibaha n'itegeko ry'ingene bazokenyera. Mwambaye inkweto. Icambere bazobambara ibirato. Mufashe inkoni mu minwe. Baca bafata inkoni mu ntoki. Muze muzirye vuba na vuba. Kandi bazirye basakuranwa. Iyo niyo Pasika yanje. Imana ati iyo niyo Pasika yanje. Jewe uhoraho. Twisunze rero inyandiko yo kuva 12 uhereye ku murongo wa mbere. Dusanga iyi Pasika yahimbajwe n'Abisirayeli igatangwa n'Imana. Uno munsi yo tubona mu Burundi ntabwo ari y'ukuri, ni ikinyoma. Twisunze uno murongo kweli kabisa. Kubera nta hantu nabo turabona bateguye imyagazi ngo baze kuyijya ku mugoroba buri muryango. Baca bahitana amaraso ngo bayashinge ku bishimwa ryabo. Kandi mu kwa mbere tariki 14. Ahubwo bo bico tubona bo bihitanira umuntu bagakubita ku musaraba bakamwambura impuzu bakavuga ngo bamuriye n'inyama bamunyoye n'amaraso. Yego n'ukuri. Ntiturabona yo basize ku bishima ryabo. Ntiturabona n'ingene baziriye bakenyeye ingene Imana yababwiye. Wapi. Ntiturabona ingene buri muryango wose uri kuragiye iyo mpene. Mbega shinkoni muzozirya mufashe ziri. Inkoni bajya bafashe izo nyama nitozi iyo ziri. Kandi ubu Yesu wabo bavuga ntiturabona bamutazi. None nkakica kwa shaje burya zoshobora kurya sakura. Urumva? Bamaze gutara izo nyama baca bongera bajya basakurana. Yaho. Kandi ngo baca bakoze iyo Pasika imboga mbisi. Zinarura. Yego n'ukuri. Ziko bimeze ngira ni soko. Nimba ariko bigenda cyane mutavuguruje Imana. Nimuduha amakuru. Iyi Pasika yanyu murya mwe mwayikuye he? Mugihe yatanzwe n'Imana tutarabona ariyo muhimbaza. Batubwiye nimba muri abanyakuri kabisa. Komeza iyo nyandiko
gushika ku 12 nakubariye niho naringeze bandanya harabandanya ego kuko muri iryo joro nyene zoca mu gihugu cya Egiputa nk'ica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa. Imana kitanga n'itegeko ko ku Pasika Imana izogenda no kwica abantu muri Egiputa. Uno munsi abantu bitwa ku Pasika mu bana b'inzoya n'indendana kugira ngo tubone ko Pasika muhimbaza isa n'Imana yatanze. Uno munsi hapfa bande mu bikira baratubarira batangiye gutwenga uhereye ku muntu no ku gitunzwe kandi imana z'abanyayegiputa zose kuvuga ibigirwamana amateka nziciriye ko zose ati nziciriye ko zose nzoyashitsa igereza nduhora Imana ati amateka yose nzoyashitsa. Ayimana rero yashikije y'abakirisi buno munsi turakeneye mutwereke Pasika murya aha nihuriye n'Imana yahaye abisirayeli kuko mwe mwigira ngo muri abisirayeli iyanyu mufise uno munsi si y'ukuri. Iyi Imana tuyisomye muri Bibiliya. Imana niyo yayitangiye. Uno munsi muce mutwerekana Imana yabahaye Pasika yo guhimbaza izuka rya Yesu. Kweli iyo murayigi uno munsi bya mutuvana oya aha Imana yongeye kugenda muhimbaze Pasika yizuka ryande rya Yesu. Uno munsi hano mutuvana aha oya nukuri mwe mwategura izo nyandiko Pasika yizuka nyimba ari bitabo mwandiko uno munsi mu bitagure kubyandika. Kweli reka nibarize Yesu mbe Yesu hano mu Burundi hari abantu batetse umutwe ngo bahimbaza Pasika yizuka ryawe. Mbe nawe Yesu woba warariye Pasika woba warateguye Pasika nawe byagenze gute? 14 hagira hati hagira mwiki ahaja kwinjira hera 13 atuma babiri mu bigishwa biwe. Yesu yatumye babiri mu bigishwa biwe arabarira ati nimujye mu gisagara. Yesu mu bigishwa biwe babwira ati nimugende mu gisagara. Umugabo muri muhure yikoreye umubindi w'amazi. Ugasanga uwo mugabo uza guhura yikoreye umubindi w'amazi. Mumukurikire ahaja kwinjira. Muce mumukurikira ahantu hose agiye kwinjira. Mubwire nyir'urwo rugo muti umwigisha agize indaro yiwiri hehe. Ati indaro yiwiri hehe asangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe. Atahaza gusangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe. Ubwira ari bubereke inzu nini yayo hejuru. Wa muntu acabakiye ko ari Yesu arinza antuma jewe iyo nzu ndayibaha isezeye acaba muri etaje ari kuri umusezero iteguritse abari muteguriramwo bari babigishwa baragenda baje mu gisagara basanga uko yabibabwiye bagenda baje mu gisagara basanga uko yabibabwiye bategura ibya Pasika bugorovye azanana na bamwe 12. Yesu acazanana na bamwe 12 bicaye bariko barajya. Yesu arababwira baragenda Yesu akapasika. Yesu baracababwira ati ndababwira ukuri mu by'ukuri zano harakomeye unashaka cyane. Ati ndababwira ukuri umwe muri mwebwe uwo dusangira agira ngure. Murumbereze iyo Pasika yaba yazanaye Yesu yariye Pasika muwo bariko barasangira agira atangura kumwagiriza icyaha cyari umupira no guturi Pasika nubwo tuyiri harundi agira akora ibindi yaramutangura kubabara batangura kumubaza bati bamubaza umwe batangura kwidora ngo mukubere barigiye bati mbega ni jewe arabishura. Yesu arabishura ati umwe muri mwebwe 12 uwo turiko turakoreza amaboko rimwe uwo turiko turasangira ibya Pasika hano mu isahani turiko turakoreza rimwe amaboko mu mubehe. Yego niwe umwana w'umuntu bajya bamwituye Imana bajya bateka mutwe agende uko ivyanditswe kuri we agira gute agende uko ivyanditswe kuri we ariko uwo muntu agura umwana w'umuntu azobona ibara. Yumviriza rero ibaze Yesu aba yaranze ko yaje kubacungura yari kuri iryo jambo eka uwo mugura bazobona ibara wapi nagiye gucagiye batadoshitse cyagezwe ati kubera yaje eshiki cyagezwe
azoronka amashimwe. Kubera yazari ibintu yarigira rikogwe, Yesu yavuze ati yazobona iki? Ibara. Kuko Yesu yarangije kwirira iki? Pasika. Aba nabo baza kunezererwa na Pasika y'uwaguze nde? Yesu. Wumviye bahimbaza ari? Eka. Yesu yariye ku bya Pasika. Kabisa. Kandi nawe nyene yayiteguye ati harageze ko tujya Pasika. Kweli. Abakirisi uno munsi nabo barindira ngo umuzimu uboneke, babone kurya nde? Pasika. Umuzimu utabonetse ntibajya Pasika. Aba n'abanyamareba. N'abanyamareba kweli. Kuko si iby'Imana. Umuzimu. Imana ngatihitana Imana n'intama mugende mu bage muke. Abana bati twebwe oya Mana, twe turindira umuzimu. Kweli. Ariwo Yesu yazutse. Hey. Kabisa. Uwe yatanguye gushara gutatabiza. Maneno. Ubonye umwana atanga utama bako amuteye gushinga umutima w'imwe. Umuti wamushitse. Komerashi. Kabisa. Kurubwo rero neo iyi Pasika rero babahimbaza. Iyi ni y'abapfumu. Ni y'abapfumu. Nibo bamareba kujya kugira gute? Abapfumu n'abarozi. None ntibaje kuzimuka. Rero umuntu azutse ugacubyina wewe uri kurabana. Yego no kuri. Ugiye kubandwa. Kuko utagiye kubandwa ni worindira umuzimu ucuvuga ngo wari amaraso y'umuntu wari inyama z'umuntu umwana amaraso yiwe. Iyo Pasika ni yakiranga. Iyo ni kunzi y'Imana. Nimba ari y'Imana mutwerekana Imana yavuze iti mu guhimbaza Pasika muzorindira Yesu azutse muce mubwira ngo yazutse muce mugenda muti inyama mumwe n'amaraso. Ikibazo je dukeneye iyo nyandiko gusa Imana ivyivugiriza nko mu Burundi bagufasha uri inyama z'umuntu n'amaraso yiwe boyabona. Ikibazo iyi Pasika ndeyo Imana yagiye abantu igenda inasigura ibiringo yagenda iberako. Kweli. Ikimbabaza ari uzango niyo mu kwa gatatu. Mu kwa gatatu. Abari mu kwa kane. Ikimana yatanze kalendariya y'Imana babarayihe. Kabisa. Usubira mu byagezwe 16:1. Igitabo cyo gusubira mu byagezwe kigabane cya 16 umurongo wa mbere. Yego. Inyandiko irababwira iti ibabwira ngo iki? Mukurikirane neza. Hagira hati yego. Ukwezi kwa Abibu. Ukwezi kwa Abibu. Muze mwame mukugira gukuru. Ati ukwezi kwa Abibu muzokwame mukugira gukuru. Muze mwitondere ibya Pasika y'Uhoraho. Muze mwitondere ibya Pasika y'Uhoraho. Imana yanyu. Kuko mu kwezi kwa Abibu. Ari Uhoraho Imana yanyu. Yahenze mw'ijoro. Akabakura muri Egiputa. Muze mutange ibya Pasika. Mubihe Uhoraho Imana yanyu kuko imaze. Mubihe Uhoraho Imana yanyu ko mubikuye mu mikuku yanyu. Rindira. Ibyo bimaze byatangwa bitegezwa kuva mu bitungwa. Si mu bantu. Mu bitungwa. Mu mikuku. Hano umuntu. Komeza. Mubikuye mu mikuku yanyu. No mu masho yanyu. Zijya muragira. Mubitangira ahantu Uhoraho azoba yatoranije. Wahashira izina ryiwe. Ngo rihabe. Bandanya. Ntimuze mugire imitsima yambiwe. Ntaze hagira imitsima yambiwe mu bikoza. Muze mumare iminsi 7. Murya imitsima itambiwe. Niko Pasika bayirya. Iminsi 7 barya. Imitsima itambiwe yabyo. Aba barabikora. Eka. Kumbe Pasika yaboneye ikinyo. Komeza. Ariyo mitsima y'amagorwa. Kuko mwavuye mu gihugu cya Egiputa. Ikibiriraho. Nitwaza gusuzuma rimwe n'ibyo bimaze byatangwa. Baraza kugenda ko Yesu yigeze atanga. Kuko ibyo bimazi haraho Imana yabategurira babijyana. N'ingene bitangwa. Kabisa. N'ingene bigenda. Turaza kuraba ko byigeze biba kuri Yesu. Uze guhumva ko Pasika burya ni ya Yesu. Kabisa. Urambwira uwayiguhaye. Kuko birabisinyira amategeko yabigenga. Kweli. Uramutse twaje dusoma ibitabo n'amategeko yawo. Kabisa. Kuko Pasika y'usigara yatanzwe abayihawe n'ingene bayihimbaza n'ibyitonderwa kuri Pasika. Pasika ni ya Yesu. Uko Yesu yarariye Pasika. Je baranyerekana passport bavuye mu Misiri. Nta kibazo barayizana. Ushobora gusanga baragiye bariyo. Turaba ukuntu baba. Cyangwa basekuru bakaba bariyo. Igituma tuvuga ko Pasika ari no musari ikinyoma mwari muri kubera iki? Kweli. Ni ikinyoma kuko
baza guhimbaza Pasika y'umuntu ngo yaciye ku musaraba. Reka tubaze Imana ibintu byo ku musaraba byifashe gute? Usubira mu byagezwe 2022. Ibintu ni 2022 nyandikira giriti. Umuntu ntiyakora icyaha gikwiriye kumwicisha bakamwica mukamumanika ku giti. Muvimba we ntuzare kuri icyo giti. Kubera iki? Ariko nimuze mubure kumanda kuri uwo munsi nyene. Kuko umanitse ku giti. Ariko iki? Abari ku muvumo w'Imana. Kumbe aba bajya Pasika y'ikivume. Kuko turuke ku musaraba giki ikivume. Abantu bacabye ngo bare Pasika y'ikivume. Muze mutubwire. Ni Imana yabwiye muhimbaze Pasika y'ikivume. Cyangwa nibyo mwifondeye mwebwe nyine n'amadukano. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah aguhezagire mwarimu. Amen. Turekane n'abacu bavuga ngo muhamashi. Reka duhe munyekiti mugenzanje nawe ahagurutse umwarimu abashe kwigisha mu minota 20 urahawe ikaze. Urakoze mwagarikize mugenzanje Pastor Med, karibu sana. Yesu aguhezagire. Amen. Asante sana mwenyekiti. Naona Waislamu wamepanda kwenye mlima wenye wataweza Baadhi umusozi badashoboye kumanuka bro. na nimefurahi sana kutoa mada ya Pasika Kandi ashimwe atazi ikigwa cha Pasika kwa sababu hapo utaenda kumtangaza Kristo bila kugonga ugiye kwamamaza Kristo utazi kuri kuramuvuga. Takbir Waislamu. Yesu akbar. Mwalimu amekuja hapa akisema kulingana na mada yao mwalimu yajenga avuga biwaje n'ikigo bateguye Pasaka sisi tunasherekea ni ya uongo. Avuga ko Pasaka yacu tuhora tukora ari ikinyoma. Na akapenda kuonesha kama Pasaka ya Wayahudi ni Pasaka ya kweli. Ashakwenda ko iya Wayahudi ari yukuri. Na kulingana na maandiko Mungu alipatia Musa yabwiye Mose na jinsi alielekeza Musa kwa kufanya Pasaka. Mungu Imana yahaye icyerekezo Mose gukora Pasaka. Baba hata nianze na andiko kwanza ya kwanza wenye kitabu cha Waebrania 10:1 mpaka 3 yake. Tukadutangule Abahebrayo 10 kugeza rimwe kugeza kuri 3 kayo Abahebrayo. Biblia inasema nini? Biblia ivuga gutya. Yes. 10 umurongo wa 2 kuri 3 inasema nini? Ibyagezwe ko bifise igitutu cy'ibyiza bizoza. Bifise ishusho bwite y'ivyo byiza. Yes. Naho byoshobora guhingura begera igicaniro. Yes. Bibahingurisha ibi bimaze igene bahora batanga imyaka n'imyaka. Iyo bishora mbega ni haba barasizeho kubitanga. Kuko babyitangirira bamaze guhumanurwa rwose rimwe bataba kigira imitima iri mu ijuru bagize ibyaha. Ariko muri ibyo bimazi hari cibukiriza ibyaha uko mwaka utashe. Amen. Amen. Andiko linatuonesha vizuri, icyazo kitwereka neza kile kitendo wana wa Israeli waliofanya. Igikorwa cyose Abisirayeli bakora kilikuwa ni kimvuli, cyari gitutu, kilikuwa kimvuli kitakayotokea, cyari gitutu kibiraririye kuzoza. Na kama walitoa kama hizo makondoo kama tulisema kama toa sadaka, nuko batanga ibyo bimazi kuko yabivuze, kilikuwa na kimvuli fulani, yani mfise igitutu kirariye kuza. Na ndio maana hata sasa nauliza Waislamu, hicho ndio musimbaza Waislamu, kwa nini mpaka leo watu watoe sadaka? Kwa sababu gani? Kwa sababu yale waliofanya ilikuwa kimvuli kitakayetimilika kwa siku ya leo. Na maandiko ya Musa yote aliyopewa na Bwana ilikuwa na sababu. Nisome Yohana 5:45 kisha niingie kwa mada. 5:45 Yohana. Idrisa, hii ni somo kubwa kwako wewe, hauwezi. Nimubwire ngo nzobarega kuri data. 45. Ego 5:45. Yes. Ati nimubwire ngo nzobarega kuri data. Yes. Harubarega ni Mose. Uwo mwishimiye. Yes. Iyo mwizera Mose
byose nanje Yesu wamunyizeye ubwo ibyanje ari byo yanditse. Amen. Hivyo unaweza kama mambo yote Musa ameandika kwa sababu ya Kristo. Urazi ko byo Musa yanditse byose yabyanditse ku bwa Kristo. Malizeka na sisi iravuga ariko nimutizera ibya Mose yanditse amajambo yanje Yesu muzoyizera gute? Hiyo ni swali Yesu aliuliza Mafarisayo. Icyo ni kibazo Yesu yabaje Mafarisayo. Kama mkuamini mambo ya Musa, niba mutizera ibyo Mose yanditse, mutaamini nje ya kwangu? Mtu muzokwizera ibyo Mose. Kwa sababu Musa ameandika maneno yangu. Kuko Musa yanditse ibyanje bindeba. Ili uelewe Pasaka ya Musa. Ndio utaule Pasaka ya Musa. Lazima uelewe pia Pasaka ya Yesu. Ndio utaule Pasaka ya Yesu. Kwa sababu kuna sehemu ine ya Pasaka. Haya Pasaka zingine zinde. Kuna Pasaka ya Misri. Haya Pasaka kama muri Misri. Kuna Pasaka katika jangwa. Haya Pasaka mu bugaragwa. Kuna Pasaka Yesu alikula tofauti na Wayahudi. Haya Pasaka Yesu yari itanuka ya Wayahudi. Na Pasaka sisi tunakula. Na Pasaka twebwe Abakristo gufungura. Na uliyasema kandi wabivuze ulisema Pasaka ya Wayahudi na Pasaka ya Wakristo. Wabuze Pasaka ya Wayahudi ni ya Wakristo. Wewe ndi kinyoma kweli. Sasa ni hapo tutaangalia sasa hii kinyoma. Tutaangalia namna gani hii kinyoma. Tukatukuigisha kwa sababu kwera yale waliokula Pasaka, abali Pasaka ilikuwa kivuli cha Kristo. Cyari gitutu kirariye cha Kristo. Ni hapo hawezi kujua. Aho ndi gusa niho ugomba gutahuzwa. Ilikuwa ni kivuli cha Kristo. Cyari gitutu cy'umwagazi Kristo azoza gutaha. Ametoa Kutoka 12. Yakaze kuba 12. Alianza mstari wa kwanza. Yakaze umurongo wa mbere. Twasoma. Asoma tu. Bila kutwarwaja. Ama soma basi Marko 14:13. Nikaturawe Marko 14:13. Amesoma hiyo andiko. Marko 14:13 tunasoma mu izina rya Yesu. Okay. Arababwira ati abwira abigishwa biwe arababwira ati mujye mu gisagara umugabo muri buhure yikoreye mu bindi w'amazi mumukurikire ahaja mwinjire mubwira ati ngene urugo atumwigisha agize mw'indaro y'ibiri hehe asangira ibya Pasaka n'abigishwa biwe umwiwe arabike ari bubereke inzu nini yo hejuru isezeye iteguritse aba ariyo muduteguriramo. Abigishwa baragenda baja mu gisagara bisanga uko yabariye bategura ibya Pasaka. Na alishuka hapo akasema kuhusu Yuda. Anasema Yuda alimsaliti Yesu. Abako Yuda yaguze Yesu. Na kisa alimsaliti kandi uko yamuguze Yesu mwenyewe tena akamlaani. Kandi Yesu bwiwe aramuvuga. Itakuwaje amsaliti kwa kazi ya Yuda aliyofanya? Ati byo baraguta ko yamuvuga no kugikomba Yesu. Tena amlaani. Kugikomba yakoze cyo kumugura kandi amusume. Unaona kama kazi huyu Yuda ameyofanya? Ndio Yuda yakoze. Sio mapenzi ya Bwana. Patara mugombe kwa sababu amemlaani tena. Ati kuko yamuvumye. Hiyo ni somo hata jana ulisema. Ndio yabivuze. Yuda kazi shetani kazi aliyofanya ndani ya Yuda. Ilikuwa shetani yakoze muri Yuda. Nasema ilikuwa ni dini ili Wakristo wapate wokovu. Yali dini kwa Wakristo tunaomba kuchungwa. Sijana ndio alisema hapo. Yabivuze. Sasa ni hapo ndio uelewe maana. Ukibatauri jani ili upate kujua. Kurushore gutahura. Pasaka sisi tuna celebrate sasa. Pasaka tuhimbaza urusi. Tuna celebrate kufa na kufufuka kwa Kristo. Tuhimbaza ugupfa no kuzuka kwa Kristo. Haleluya. Amen. Piga nasema yes. Avuga tulukuri. Baba nisomee katika Luka kutoka Luka 22. Luka 22:17. Anza hapo ama 19. Luka 22:17. Yesu yakira igikombe adushimira Imana arabwira ati mwakire musangire kuko mbabwiye uko uhereye none nazokongera kuba ku muzabibu sikia kugeza ubwami bw'Imana uzoziga. Yabira umutima arawushima arawubanyagura arawubaha arabwira ati umubiri wanje ubatangiwe murakora mutya kubera ukibi cyibutso cyanje. Unasikia hiyo ni ukisoma juu usome hejuru unaona jinsi walianza kula Pasaka. Unaona kwa wale watawe gutegura Pasaka. Akafikia kwa hiyo maneno ashakora majambo. Akachukua mkate akaumega akapatia wanafunzi. Araumanya waweza bigisha hiyo. Akachukua divai kandi yakiri gikombe akapatia wanafunzi wake. Wachoragize gira akasema fanyinyi hivi ati mwamugira bikwa kukumbuka kunyeruka. Kwa sababu gani?
kubera iki anaenda kwenye msalaba. kuko agiye ku musaraba. Unaona kisi unaenda mada ya Pasaka. Ubwo mu kigo cya Pasika Naona wokovu wako kesho. ndabona gakiza kawe ejo hawe. Kesho utakuwa pastor. Ndabona mwese muri abapastor abantu bicaye kuri meza. Semeni amen. Sema inshallah. Vuga inshallah. Baba, twende Mathayo 26. Mathayo 26. Ili tuwaweke vizuri. Mathayo 26. Anza kwanza Mathayo kwanza nisomee ufafanuzi wa Biblia. Kama hata ufafanuzi hapo. Hii ufafanuzi 22 hapo. Ama ukurasa wa 1408. Choma ufafanuzi wake hapo na iweke hapo. Sikia jinsi wamefafanua hapo. Ufafanuzi wa Biblia. 14,408. Yeah, 1408. Inasema sisi tunasoma vitabu vyenye vinajulikana vinasikilika. Hapana vile vitabu vingine wanafanya. Katika matukio yote ya baadaye ya kusherekea Pasaka, ndio kulingana na taratibu za sherehe ya Kiyahudi au katika mifumo ambayo ilijitokeza katika jumuiya za Kikristo, walipaswa warudie matendo haya kwa ukumbusho wa Yesu aliyejitoa mwenyewe kwa niaba yao. Walipaswa kurejea kwa ukumbusho wa Yesu Kristo aliyejitoa mwenyewe. Basi wako basubira ku mikorere cyangwa icyibutso cya Yesu yitanze ubwiwe wenyine, kwa sababu ule mwana kondoo waliotoa wakati huko Misri, abuko mwana mwana zina batanze Misri, ilikuwa ni alama ya Yesu Kristo, yari shusho ya Yesu Kristo. Na kondoo walikula katika jangwa, n'intama bari mu bugaragwa, ilikuwa ni alama ya Yesu Kristo, cyari kimezo cha Kristo. Ndio maana Yohana alisema, sababu Yohana yavuze, ona mwana kondoo terumwaga zibira kwa dhambi za ulimwengu, azotwara icyaha cy'abarimbuzi. Ile kondoo itakayotoa iyo ntabizotangwa na haitarudishwa tena, kandi zosubira kandi gutanga ukundi. Ndio maana Pasaka sisi tuna celebrate, ndio Pasaka tuguhimbaza, ni huyu Kristo tugira twibuka aliyetoa ni moja tu, tuyitanze rimwe gusa kugira chungura isi yose, ili ulimwengu wote ukombolewe, kugira abantu bose bashobore gucungurwa. Baba, wende sasa kwa Mathayo 26. Mathayo 26. 26 Mathayo. Inasoma 26. Tuanza 17 yake. Ku munsi w'intangamara wo kurya imitsima itambiwe, abigishwa baza kuri Yesu baramubaza batugomba ko tugutegurira hehe aho urira ibya Pasika. Unaona, hii ilikuwa desturi ya Mayahudi, wari mugenzi w'Abayuda, na Kristo akaikuta pia desturi ya kukula Pasaka, na Kristo asanga barya Pasika ya kumbukumbu ya kutoka Misri, yo kwibuka yo gucungwa bava muri Misri. Wakasema ni lazima tukule Pasaka, ni ngombwa ko dufungura Pasika ya kumbukumbu yo kwibuka ya jinsi tunatoka Misri, yukuntu abavyeyi bacu bavuye muri Misri. Lakini sikia sasa mfumo Yesu ameleta Pasaka ya kwake. Rero Pasaka yazanye iyindi nyubako y'Ipasaka. Aravuga ku murongo wa 18 ati nimuje mu gisagara banuze mu barire gutumwigisha giza ati Luka 1:25 kumwamo igihe cyo kirageze. 25 aravuga Tano Yuda amugura aramubaza ati njyewe gamwigisha ati nawe urabivuze. 26 bariko barajya Yesu yakira umutsima arawuhezagira arawubanyagura awuha abigishwa biwe ati nikwakire murye uyu n'umubiri wanje. Yakira n'igikombe aragishimira Imana arakibaha ati nimukinywere ko mwese muri hano muri nostad kuko nimutakinywera ko n'ingorane kuko ari isezerano y'amaraso yanjye aviriye benshi no kuharigwa ivyaha. Unasikia sasa, wakati mtajua siri hiyo, ndipo mtapata neema ya wokovu. Ndio mzombe kuroga umuntu Kwa sababu Pasaka sisi tuna celebrate Pasaka tunahibaza ni kufa na kufufuka kwa Kristo. Yesu itaze kibazi ama mateso ya Yesu kwa ajili ya maisha yetu. Yani hapo umetupatia wokovu. Aho ndio twaronyaga kiza. Kuna kitu amesema, ariko yavuze kusema kula si tunakunywa damu. Ngo tujya tunywa maraso, tunakunywa damu. Ngo tujye mibiri y'abantu. Sio kama alisema tutakuwa ni vizombi, sio kama alisema nini yavuze. Anasema ikijulikana kama unakula damu. Ndio wewe kunywa maraso. Anasema utakuwa sio kama atakufunga sio namna gani. Unakuwa ni mfumo. Ndio wafumo. Hiyo
Alijua hata kama ni vifungo. Ndio yeye kutoka ni mfumo. Inamaanisha wewe uko mfumo. Ndio yako wewe mfumo wewe. Mama mimi sijui kama nakwambia. Wewe tuwe kutoka ni mfumo. Oh, unaniambia na sasa hivi. Kama wewe kwenye Mimi sikuwa nalijua. na binali. Huyu jamani mfumo. Abula barabaneza. Huyu jamani mfumo. Baba nisomea Wakorintho wa kwanza 10. Aliko ndo mbele 10. Mstari wa kwanza shuka mpaka ine yake. Chete cha mbele cha Mikonino. Kigabane cha 10. Hawa ni wafumo. Bele data. Singoma kama utamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya cagico. Yes. Kandi yuko bose baciye hagati ya cakiyaga cigabanije. Bose babatirizwa kuba ba Mose muri ico gicu no muri ico kiyaga. Bose basangira byaje kurya by'imwemu. Bose basangira byaje kunwa by'imwemu. Uko barimo ku gitandara c'imwemu cyabakurikira kandi ico gitandara Chari Kristo. Nataka hapo ndio kuonyesha kila kitendo kiliofanyika na kumana wao kikoi chako zote kilikuwa kivuli cha Kristo. Chari shusho ku Kristo Yesu zoza. Biblia inatuambia ikiwa wababu walikula chakula cha roho, basi kwa walije kuja jibu wewe. Wao walikula manu, bali manu na kama walikunywa chakula cha kunywa kinywaji cha roho, vile vyote vilikuwa ni leo tunasema tunakula na tunakula mwili wa Kristo. Ndipo tunapaswa kuiruka umukate kwa mwili wa Kristo na kukunywa damu ya Kristo. Kafatidivai kwa maraso ya Kristo. Sio damu tunakula. Na mwana maraso ya ndio biko. Hiyo ni kitu kingine cha zaidi ya ufahamu wako. Ni kile kilegea viungo vyao. Yenye haiko zaidi ya kutambua kwako. Ni vilenge yuko wewe utahura. Hata Wafarisayo walitanganikiwa. Na Wafarisayo wala sasa ni wakati Yesu anawaambia, ingie Yesu yambie, wakati mtakula mwili wangu, mugiye gusoje umubiri wanje na kunywa damu yangu, no kunywa maraso yangu. Nisomee hapo Yohana 6. Ego 5:3. Ndio maana tunawaambia hao watu ni Wafarisayo kwa nyakati huu. Yesu arambira akasema nini? Basi kuri wanyu bari amara mu bugarago barapfa. Uyu ni wo mutsima umanuka kuva mu ijuru. Umuntu akawurya ko napfe. Ni jewe Yesu avuga ni jewe mutsima w'ubugingo. Wamanutse uvuye mu ijuru. Niyagira ujya kuri uwo mutsima azohora ibihe byose. Kandi umutsima nzobaha jewe Yesu. N'umubiri wanje utangiwe abari mu isi mubaroge ubugingo budashira. Abayuda batarapibirake hati yashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye. Yesu arababwira ati nukuri ndababwira mwese muri ngaho bose nimutagira umubiri w'umwana w'umuntu ari wa Yesu ngo murwe n'amaraso yiwe nta bugingo budashira muri mwebwe muzogira. 54. Uburyo umubiri wa Yesu akabona amaraso yiwe uwo ni wafise ubugingo budashira. Inamaanisha Waislamu hawana uzima. Na ubugingo bafise kuko batakora kwa sababu wamkule mwili wa Kristo na damu yake. Hiyo sio kukula kwa chakula, bali ni kuamini kufa kwake na kufufuka kwake. Ndio mutwega ariko niko kuri kubi. Hiyo ni kwenye neno la Mungu linasema. Uko niko kuri kwijambo abari mwisi wese batazakugirako. Anasema hii ni damu yangu itakayomwangika. Atare maraso yaje azoseseka. Kunyweni hii divai munwe gutya kugira ngo damu na maraso yangu itakayomwangika na maraso azoseseka kwa ajili ya ondolea dhambi. Ati kubona bakugwa ibyaha. Wafarisayo wakanungunika. Barabara mu mitima. Wakasema huyu mtu anasema sisi tutakula mwili wake kwa tujye umubiri wiwe na tukunywe damu yake tuwe maraso yiwe. Kama jinsi Idrisa anasema. Tungeongo Idrisa vuga. Anasema hayo ni wakati mambo ya ufumu. Ujue bintu by'ubufumu. Kwa sababu yeye anajua kwa wafumu uko ahora genda mu bafumu wanakunywa damu na maraso akajana maraso. Mimi sikula kwa hiyo. Lakini unaniambia uzambwiye ko ahora bajya kubijya. Wafumu wanakula hivyo. Kwa hiyo wafumu ahora bagenda kubijyayo. Pole sana. Pole kabisa. Utakuta tuambie kise wanakula hiyo. Unaanza kutuguruguruza kubinyirayo hariya. Sisi tunakula damu ya Kristo. Kwetu kwa amaraso ya Yesu. Na tunakula mwili wa Kristo. Bali tujyana umubiri wiwe. Tunaukula. Ndio hiyo tuzoukula kabisa. Na kupasaka tena tutaukula. Bali kuli pasaka tuzoukula. Na tutaukunywa tena. Bali tuzounwa. Na ni hapo kwenye siri kubwa. Aho bari banga rikomeye. Wakati utajua hiyo. Ugiuzomenye hivyo. Na ni hapo utapata wokovu. Aho ndio zamuroga gakiza Waislamu wewe. Na utakuwa Kristo wa kweli. Kandi uzwa Kristo ukuri
nk'uko Bibiliya imwita Idirisa. Baba wa Korinto wa kwanza 5:7. Abikondo wa mbere 5:7 indwi. Turasoma mu izina rya Yesu. Ndiyo. Ati nuko nimukure umwambiro wa kera kugira ngo mubiroberisha nk'uko mutari mu mwambiro kuko umwagazi w'intama wa Pasaka wacu yatanzwe nk'ikimazi ari we Kristo. Unasikia? Idrisha la furahi. Reka tumusubirire ngo ati kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu yatanzwe nk'ikimazi ari we Kristo. Ni yeye mwana kondoo. Iyo ndiyo mwagazi wa sadaka. Wewe itanzwe nk'ikimazi Kristo. Wewe Kristo kwa ajili ya ukombozi. Kuna kuchunga wala wala. Na ni hapo kuna siri Waislamu. Waislamu muamini Kristo. Wizere Kristo. Aliyotoa maisha yake. Yatanze ubugingo bwiwe ili tupate ukombozi. Kuba tunawe gucunga kwa. Na wewe umo ndani. Na wewe ulimo. Na wewe umo ndani. Na wewe ulimo. Na siku utatambua hayo. Nini uzotawe na banga. Na ndio siku utatoka chini ya laana. Ni uzofa kusi mkubwa. Ya hizo machini. Yaba daima wana madaimu. Nguvu za giza. Hizo baraka za giza. Unalala mnakimbia usiku. Unalala wiru kanije unalala. Unateswa. Wewe tamona wiru kanije. Na mamaride nui. Mukajama na mustama na utajua hiyo. Ili muzomeni baba. Ndipo utatoka katika nguvu hizo. Ndio muzomeni baraka za giza za roho. Kwa tunawaitia kuja kwa Kristo. Ndio watu wahamagara muzemizere Kristo. Jana ejo amekubali kama Yesu alikuwa msalabani. Yale mekosi afike kwa msalaba. Idrisa amesema hapa. Idrisa alivuzejo. Akatoa aya. Atagaruka Yesu kwa msalabani. Yesu alikuwa msalaba. Alikubali kama Yesu. Yale mekosi afike kwa msalaba. Yale huyu msalaba wa Kristo. Yale ni wizere msalaba Yesu. Mtapata wokovu. Uzora ubucungurwa. Haleluya. Amashimeshi kumyigisha. Haleluya. Murakoze cyane mwigisha ibyo mwigishije. Mani kumeze kugufasha kugutera intege utahuza abantu. Ama umambe mikrofone mwagarikiza umuhane rw'Abasilamu kugira ngo azane mwigisha uyindi minota, hanyuma dukomeze mu cigwa ngo Pasika y'uno munsi si y'ukuri. Kazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwakunda gapfa mugo mukunda kurya nibyo. Mbere yuko mpagurutse umwarimu ndatangaye cyane. Ubu ntazosaba kutugora ashango Yesu n'Imana kandi ahimbaza umunsi mukuru w'itaga Yesu. Mbazosaba kutugora ngo Yesu n'Imana. Imana irapfa. Oya icyo cyaheze.